I'm doing this vlog ndiko ndagira iyi vlog is vlogging kugira ngo ndabereke ingene ibintu turiko turayibategurira neza. Bimeze gute marekuti? Neza cyane. Birashushe vraiment. Numva nifuza ko uwo munsi woshika. Baratubwiye ngo akajwi karameze ukuntu kanonekaye. Wavyumvise. Abakunzi banje bose ndabaramukije. Kandi ndabaha. Nimwasiba adoshavu. Muzoze ndababonye nzogira umwete cyane. Ndabona n'abakera baracarimo kabisa birameze neza. Bimeze gute kuba uri umwe mu bana b'abarimvyi ba kera? Bazorimba kandi mu giteramo cy'abarimvyi ba kera. Niteka kuri jewe ni ibintu namye nifuza kuva kera kuko nakuze ndababona kugira na experience nabo ikintu cyiza nanje kizomfasha imbere ku muziki wanje. Yego Kabubu Kabule inguvuge. Yego habarandindiriye ndirutse urumva ko hanze ariko ntitwabanda twaririmbira mwava muryoherwa ubu nyene. Ndakujyana bukebuke uzutitare ku mabuye izuba niyaka cyane ndakugirira n'icyugamo ndakugirira Nayutsi. Karibu muri Sovereign Boutique. Kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr. Sovereign Vibes TV ni media en ligne ikurikiranwa n'abantu barenga ibihumbi amajana abiri biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye, ariko nubwo bameze uko n'abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa vyabo canke ibicuruzwa vyabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga. Nimutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu vyanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya. Karibu cyane mukorane natwebwe ntimuzovyicuza. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien. Dikuri Arena, je suis avec Madame Macarena. Bonjour. Bonjour. Dikuri Arena nibaza ko mu bitiko événement izoba so dimanche. Rero abarivyi bacu abastari bacu ari je ndafise ama repetition kuri Arena naje kuraba ingene ibintu bimeze. Genda nshaka gusangayo. Bambwiye ngo roza ni yari. Mwavyumvise? Donc les gens abari chant pour ce dimanche ni bande nabereka ingene ibintu biteguwe bimeze neza cyane gose. Ari abantu batari bako batubaza ngo mbiga barimvyi bakira bazoririmba bimeze gute etu no munsi nje kubereka ingene bimwe si vyose bimwe biteguwe. I'm doing this vlog ndiko ndagira iyi vlog is vlogging kugira ngo ndabereke ingene ibintu turiko turayibategurira neza. Hama amatike kubifuza amatike barashaka kuyagura en avance. Arahari kuri Sovereign Boutique kugaharawe ya VIP ya 100,000 na 200,000. Abashaka kugura aya 50,000 ni kuri inoti. Donc ama information yose mwamaze kuyaronka. Ndashitse.
yagira ngo aciriye ku buhomba babyita kuvuravura mbega aho waneguye uyobora washeje nkore wigize bigomba kubyigomba gusa ubuhumbu bukakugaba garuka yacu zibibona ukuravye cyane akubwiriza kuyikwiza nyabunike bukebure n'abawe ibintu birashushe. Mwamubonye Madame Hoza aheje guturirimba ndavuga simvura murano ibintu bimeze gute mare kuki neza cyane birashushe birashushe vraiment numva nifuza ko uwo munsi woshika baratubwiye ngo akajwi karameze ukuntu kanonekaye wavyumvise ko oya akajwi kari kameze neza cyane nukuzogerageza none ubona show zo duhasha kurya dimanche tukaryoherwa cyane nkumbuye public deja hariho abantu basavye indirimbo specifique zawe ku bantu bashuye igiteramo uzaririmba indirimbo zingahe urumva kubera turi benshi mwese afite droit y'indirimbo zibiri n'ahandi yabari jeje nyene na 6 na 10 nozibaririmbira nga sino kuikunda turi benshi kandi bose bakeneye tuzotegura ibindi zisigaje tuziririmba mu kindi giteramo ego cyane ego murakoze gose merci osante ngo aha nawe tubwire abakunzi banje bose ndabaramukije kandi ndabaha nimwasiba adoshavu muzoze ndababonye nzogira umwete cyane uyu yitwa Osent ni umwe mu baririmbyi bubu bazofasha abaririmbyi ba kera gusubiramo indirimbo zabo akaba ari n'umwe mu bana ufite amateka menshi ni umwe mu bana b'abaririmbyi ba kera Leonard sinzi nkaho yaririmbye
rimvye mporeza umwana yemwe narire nzoza niwe yayanditse rero ari mu baririmbyi bagira amakahoke mu Burundi benshi muramuzi makahoke ari muri ko barafasha abarinzi baza baturimbire neza ya ndirimbo zabo bimeze gute n'amahoro kabisa yego amagapetisiyo yoroshe cyane biroroshe umva twe kuba dusanzwe turyamamwo biratworohera ndabona n'abakera baracarimo kabisa birameze neza nta ngufu yuko birabasaba kugira ngo basubire gushima indirimbo kubera nk'abazahera kuririmba kera cyane nk'ubu unye gusubira kandi kumuririmbisha niko birabagora bani bitugora ko indirimbo zabo dusanzwe tuzizi tuzimenyereye rero ni gutsako gusa gatoya biyibutsa nabo nyene kugira ibintu bije ku murongo ahandi bimeze neza cyane none ibintu Dimanche birashushe ntibishushe ngira mbwira umuntu atazoza vraiment azoba yihombeye yego ni ibintu by'imboneka rimwe karibu cyane ewana mushike bizoba biryoshe cyane gose bimeze gute kuba uri umwe mu bana b'abarimvyi ba kera bazorimba kandi mu gitaramo c'abarimvyi ba kera niteka kuri jewe ni ibintu namye nifuza kuva kera kuko nakuze ndababona umva kugira na experience nabo ikintu cyiza nanje kizomfasha imbere ku muziki wanje yego merci we bye kabubu kabule inguvuge iraryoshe iyo ndirimbo iraryoshe muririmbira ngaha nyene hanze yego habarandindiriye ndirutse urumva ko hanze ariko ntitwobanda twaririmbira mwava muryoherwa ubu nyene zosubire le 4 18h Van Beach tube ku mwanya ndabasavye ntimuducereze turirimbe ndacikora nyene muririmbe abantu bazosiba ntimuze muvuga ngo twaberetse nyene ibintu bishushe nyene bimeze neza donc vous avez intérêt à venir hakiri kare 18h zigera mwese mwashitse kugira ngo muri ivyo wa mbere aje kuri stage mwashitse ariho muri nimumbe b'abarimvyi banyu mukunda
ntayuzi ibintu birashushe ngaho muri arena yavyari bikunze kare kubaha permission yo kuza kuraba ama repetition ngana ariko aragenda muri arena mugabo ntibikunda tuza kuyaraba ku munsi nyezina w'igiteramo itariki 4 kuri Van Beach ubu nyariko hagira ama repetition Macarena ariko mukanya zoba hejaje haza uwitwa Gerard abantu benshi mushobora kuba muzi indirimbo ziwe muzumviriza ariko mutazi uwo muntu ngo ninde asa gute mbega aracariho bien sûr aracariho kora kagira zo ama repetition kandi na dimanche azaza kuturirimbira bamwe mu bakunda indirimbo ziwe zigarukana kanovera rero mwabantu umuntu azosiba mu cyo giteramo hari abavuga ngo nikure oya nikure mugabo akeza karigura niko bavuga ushaka inka aryama nkayo none igiteramo ntimwari bwakiwe na rimwe n'irya mbere mu kibonye mu Burundi bisigura ngo muzoza sivyo muzoze mushigikira abiyumvira ico ciyumviraho kandi musubire muhereze uburyohe z'iga ndirimbo za kera ikindi naco no guha agaciro abantu bari mu ndirimbo zabo za kera donc mukamca tubona tuzaza kuraba Gerard ari mu repetition hama ndabibutsa ko amatike ari kuri Gaharawe canke kuri Salon Boutique ariko kandi mwoturondera kubifuza amatike kuri amanimero aguma canga ha kuri televiziyo zanyu kushaka ku screen yanyu kuri Salon Vibes hama tukashaka kuyabaronsa aho muri hose ikindi naco nuko amatike azoreka aragurishwa ku muryango ujya munsi ko atashoboye kuyagura hakiri kare rero mwebwe I love you so much mugume mudukunda munadushigikira Siren Vibes TV.